Yambe crown nyene nta kabebe muragera kuronka ko imyaka ibiri igiri kwira cyangwa utera amaswata mbaye babandi bigenda gute kudashobora urashobora kuvuga ko ushobora kubana n'umuntu inane pepere 6 mois nibaza deza zigeze kwira ngabo nta kibondo turabona canke ni question yuko ari madame ari kure kwanza manze nyine kwanza gafanta ndabire tunga busutwa wewe ngo nubusutwa oya subusutwa n'ibintu vya frère none uri umupapa dukeneye kubona umwana nimba mugabo birashoboka bibahora umwa mutabe hari wo utakomeye ukwaye muri nkebwe byose bibaho ntera masquata birashoboka bon hama abubakanye nyene Only on Planet News TV. Planet News, Planet News. Smile every day. Kuga you're my laika. I can dance every night. Yeah. sha ni impano kweli ubu ni crown aririmba neza gashoma musiki ndamwonde dukorana kandaye ko ari ku murongo Kizimana sanze ari online kanda murondera Allô? Oui, ni bon. Allô? Oui, ni sawa. Ni bon muri bande? Ni bon ni sawa? Muri bande? Ni Kedi kuri Planet News TV. Ni mpore mumeze neza? Ego ni bon. Wowe uri free? Yeah, ego. Ego ndi kumutanga, ndi home. Okay. Naye ndabakeneye nashaka ko dukorana emission. Nta kibazo ndi free kabisa karibu home. Kumutanga. Okay. Reka nce ndakura merci. Sawa murakoze namwe. Okay. Ndatomboye reka ngenda mbwiye ko ari haci nje kumuraba. Planet News TV. Kwatugurura. Planet News TV. Kwatugurura. Kanda mbwiye ko nashitse. Only on Planet News TV. Planet News. Hello Kelly. Oui, nashitse. Muhira? Duga gatoya ndiga kuri Nyabungo, duga gato ibubamfu, tubona ahantu handitse Nyabungo niho ndi cyo winjira. Ako kabari. Yeah, niho ndi. Ego. Okay, reka Only on Planet News TV. Planet News, Planet News. Only on Planet News TV. Planet News, Planet News. Only on Planet News. Planet News TV. Hello guys, welcome back to our Planet News TV. Kuri Mike muri kumwe na Kelly Kekeni wawe. Nkaba ndafitiye umutumire azi kuririmba. Umu artiste abizi kandi abimenyereye asanzwe ndetse anandikira abagenzi biwe indirimbo zaba imiziki ama mariage muri hayo kazi ni kuyu muntu nabazaniye no munsi uyu muntu rero uyu munsi tugiye tuganire muri ibi nabiri yahawe muri music ndetse tubwiye n'ibijanye nuko kwandika kwiwe genre nyene tubaje no mutundi doto abatamuzi rero akaba ari clown ndazi muramuzi mwaramubonye mu ndirimbo nyinshi indirimbo ziryoshe
ama video meza ariko rero nkaba turiko turamura muri no misi bose nkaba nagerageje kurondera ahantu yo bari nkaba rero ndamusanze nga crown meze neza meze neza Kelly ndakuramukije ndetse ndanakwakira kuri Planet News TV. Murakoze cyane Kelly, ndanashimira Planet News TV kuri kano kanya kubona mwanyumvire ko ndanaramutsa cyane gose abakunzi ba Planet News TV, ndamutsa kandi abakunzi b'umuziki w'u Burundi. Twategereje ko kwiyumvira kuko twarakubuze wagiye turabona usohora indirimbo hagahera igihe kitari gito udasohora indirimbo kandi indirimbo zawe zasa neza zari zikuye no kuba hit ndetse ntizibe na hit ariko akaba ugiye kuyiraba ugasanga n'indirimbo nziza cyane mbe crown byo bigenda gute kubera ikubura Kelly urazi ko ubuzima ari hatari iruhande y'umuziki turabaho iruhande y'umuziki turafungura iruhande y'umuziki turambara iruhande y'umuziki twideplace iruhande y'umuziki hari abandi bantu tubeshejeho rero byose nivyo va mu muziki murazi ko umuziki biragoye umuziki mu Burundi hari indi ntambwe utaragera ko rero kubura mba ndi kurondera ubuzima buri mutundi tuntu ego tw'ubuzima nyene kugira ngo imibereho ya misi yose okay ndetse tugusanze uri no ku mashini wabwira uduhe ikindi gikorwa canke bimeze gute oya ibi vy'imashini ni vyeke ubundi buzima bwa misi yose donc ibikorwa birahari gusa nkuko nakubwiye iruhande y'umuziki we have another life turafise ubundi buzima so hari ndi mu tundi nyene tudiri abantu baririmba gusa abantu bidirije mu tundi tuntu nabo none ni gute umuziki burya cyena mba nibaza ati ngira urabinjiriza nyene nkuko bisanzwe mukabaho neza ibintu by'umuziki hage bimeze gute Kelly nukuri nuvuga ni pamal naco bibaye gusa sikirenga kweri ndibaza ko majorité nini y'abaririmbyi igitubeshejeho umuziki gusa ari bake cyane sinzi ko na % imwe ishika sinzi ko gose nibaza kushika babeshejweho no muziki no niyo mpamvu vyikata rero wowe utabibamwo kanini nukuri ni impano ndakora umuziki ariko inguvu nyinshi ndazishyira mu buzima busanzwe kugira ngo ndonke ikintu kugira ngo ndonka ntamira wahari ntwaranira kuba hiti uharanira kubaho neza mu buzima bwawe gamisi ari abantu bakunda hiti yonyene irakwiye wewe mugabo uba wumva nyene ushaka kubaho neza muri vie privée yawe ntawuko nka hiti gusa hiti plus kubaho nabi wapi tupa kuri tumambura hiti ariko donc everyday life ubuzima bwa misi yose kwa bugoroye umeze neza yako hiti ndayifuza kweri gusa amahirwe ntaransekera gusa nyene bavyumva nyene gusa hiti na kintu kibabaje nko kugira hiti ukabaho nabi rero nivyo bihari kenshi mu Burundi nivyo bihari ariko nyene ni gupambana tu ni gufightinga wowe impamvu woba udahitinga kandi indirimbo zawe zisa neza ziryoshe ndetse unandikiza abandi zikaba hiti wowe ni kubera iki ni kubera ko usohora gake ni kubera utabimara mu mwanya munini niyo mpamvu bibaza ko zoba zidahitinga urakoze cyane Kelly ico nabwiye abantu benshi nta muhinga wa hiti hiti ni blessing n'umugisha ni chance n'ukuri let me tell you hiti ni chance nta buhinga hari umuntu kwa tudebata umugenzi umuririmbyi ngo hiti kandi ngo nukungura bugira ukuntu ndazi urabizi zokora hiti namubwiye ni sawa je nkorera budget ya hiti zibiri nkorera budget ndayaguhe hamazibe hiti ntibaho Kelly ntibaho hiti ni chance wakora indirimbo iryoshe canke ifise vibe runaka uravyumva re ikinje mu hano tu ni chance nta buhinga buhari yaba hari ubuhinga nta muntu umwe bura hiti yaba hari amafaranga runaka bisaba nta muntu umwe bura hiti rero naje bafise nka hiti 10 gusa nigiye kitaragera ndandikizinza abandi zigafata ako je nta birenze birababa Timba nibaza ngo ahubwo yabuze promotion indirimbo mugihe indirimbo isohotse iryoshe isa neza nibe hit naza ko ari question ya promotion badashobora kuba itaba yarose promotion ikwiye kushore kwinjira neza mu bantu wowe kuri wowe wifata gute nico cuba kirimo abantu aba promoters
radio presenters abajournaliste ku radio journaliste culturel abantu bose bari mu bisata bitandukanye by'umuziki badufasha promotion ego bashaka kwiyengagiza ego harabo dusaba ubufasha bakabutwima ego ariko ntavyo ntagara ko cyane gose gusa je muri rusange mbona ko ari mwanyonje utaragera ko hariho bake umutima nso indirimbo bayivuza no kuri n'umutima wose n'umutima wabo wose rero ego icuvuze cyaba manque de promotion ego birahari kweri hariho gato ego yeah nawe bwi umuntu abure promotion haba habaye iki aba yabuze management nziza aba yabuze akanoti aba yabuze gukundwa n'abantu why kubura promotion abantu baragoye nko nakubwira hari promoter dusaba promotion timvuza ngiriki kakurengagiza yashaka amahera ego gasaba amahera hari abasaba amahera hari abatayasaba ya ukabura promotion gucyo gusa nyene abantu ntibakuvuze kandi ari ryajejwe birabaho ya reka ni kuberewe cyane ngaruke gatoye je mbona uyu mupapa araberewe niyaza ko ngira $1 ni sawa $1 karafadika ugambere kwanza urakoze ndaberewe merci Kelly amadolari aguma ava hariya muri Canada shika neza nyene ndabona ugu muri kumwanya mukama kigongo nta madolari ntayo none iko ndi murundi je ndi mu Canada ga madamu wawe turabizi neza ko ari muri Canada hariya none madamu ari muri Canada muri bamwe bwiwe n'ubuzima bwiwe oya araryarambara barariha inzu aribeshaho ahubwo neganije yosaba nije yosana ndi mugabo rega siyo none oya habaho gufashanya ariko mu gihe umugore yafise afadika arafasha umugabo kubera mamwe abaye umwe kamwe yego yaba gufashanya n'ubundi gusa nta madolari ahari gusa gufashanya birabaho nyene ako nta madolari ahari none ko wasanze ni mu kazi sabwe ko wasanze nyawe muri makuri yambika ntubavuga ngo amahera ngo ava ku mugore ya ndiyambika ndimenya mugabo nyine karonse ntiyonyima kandi nagenda karonse sinomwima nagenda karonse sindamwima turahana birazwi kubera nta muntu ashobora kuba yambara neza nkuko yari ngaha aye kuturizi ko ngaho buzaba ngaho ubwo yataje kumwe n'akadorane birazwi reka tubyizere kweri ya abakunzi ba Planet News TV ngo ndaberewe cyane gose ko nkazi ego ushaka gusubira ku isoko ko muri uciye ugira tundi tuntu ako vraiment gusubira kandi nasubijwe Kelly narasubijwe sinzi ko nakubwiye umva indoto zanje zabaye ukuri naronse ya asha gusubira kweri wapi never mbonye nyene ucugira ucumenga nyene sinzi nyene urakanguye abantu ukuntu nyene hariya kusoko naravuye ko naronse kiato kinkwiriye nikindya nikimbana nikindoka kirankuye neza uri umunyamitoma ayo majambo yose ko ari menshi none dasi mitoma nyene umva nyene hacho wabanze nacho wabanze yambe crown nyene nta kabebe muragera kuronka ko imyaka 2 igiri kwira cyangwa utera amaswata mbaye babandi bigenda gute kudashobora urashobora kuvuga ko ushobora kubana n'umuntu inane pepresimo nibaza deza zigeze kwira ngabo nta kibondo turabona canke ni question yuko ari madame ari kure kwanza manze nyine kwanza gafanta ndabire tunga busutwa wewe ngo nubusutwa oya subusutwa n'ibintu vya frère none uri umupapa tukeneye kubona umwana nimba mugabo birashoboka bibaho aramwa mutabe hari wo utakomeye ukwaye muri nkebwe byose bibaho ntera masquata birashoboka bon hama abubakanye nyene bon igihe imana niyo niyirema kandi nitwa niyirema jewe rero harema imana rero ni nkuko usanga akabebe nk'ubu karaye yo mu nda canke kariyo benshi madame wari ugasanga mu minsi iri imbere turakiteze byose birashoboka nawe mediko nibanga ry'imana twese tubibona heza ameza ngahe usanga kariyo ha mu minsi imbere mukaza bimwe bavita gutse ni baby shower welcome baby nkabatumira ryari sinzi sinda batumira ni madame batumira cyane mvubizi cyane kwizere ko wasiko bagahara ka baby ngiyavuba kazomoneka tubyizere tubyizere cyanagira basi uri muri babandi uvuga ngo
reka twihe iyi dire iyi tuzovyare mu kindi gihe canke ugasanga hariho abantu bakunda ko mwese mubanza kuba hamwe kugira mushobore kuvyarana abana a distance batabikunda ko byose birashoboka byose birashoboka gusa umwana igihe aziriye cyose aziriye cyose ni vyiza ariko kandi nk'icyo uvuze muri distance biba bigoye umwe ari ku rundi ari hafi bon ako je na madame mwana ntaro nka affection ikwiye canke niwe amaraso arakaza ayironka umwana no ku telefone arumva ko ari papa karamuvugisha rero keri twizere ko kana tuzokanka vuba tuvyizere reka tugaruke gato kuri carrière yawe ya music mbe Crown yoba yiblendinga gute muri music muri carrière yiwe nukuri mu Burundi biracagoye turacari inyuma gato biracagumye rero kwibrandinga kwanje nukuri sinavuga ngo ni kirenga si kirenga je ndakora aho ngeza mugani wa bifacing wa karizo k'impene kiyagazaho gahambije je ndiyagazaho muhambije nukuri simba cyane gose bon aho nkoze naho nyene aho mbasha gukora naho nyene nta birenze ndakora indirimbo ntabeshe ntakabije kweri uvugisha ukuri kuko si benshi babizi uvugisha ukuri nukuri kudandaza ntibiraca mu nuambeshe vraiment n'amafaranga y'umuziki ku ma platform ndinjiza ariko vuba izo ucisha ko nta yindi atari YouTube ndashirako ariko naziya zindi za Tidal, Spotify, iTunes, za Boom Play zose vuba ego niko ndabipanga kugira ngo vuba zishobore kujako ego hari byinshi niko ndategura habuziki none habuziki kugira ushobora ko kubera umusitari w'ukuri wambe kwanza aba azidandaza ahantu hose hashoboka akibrandinga bikwiye mbwa wowe ntavyo witayeho canke nta valeur bi oya ndabiha valeur kandi ndavyitayeho gusa jike igihe n'ikicari bwagere ako ndiko ndabitegura vuba muzozibona indimo zose gusohoka muzobona ziri ku ma platform ziri kuri ama platforms yose yani Crown twabonye yandikiye urabazi nyene baryo wese wandika indirimbo ziryoshe vraiment bega wamenye gute ko ufise impano yo kwandikira abantu indirimbo ndetse bakanazishima bakaguma baguhurumbira n'ubu bakikuronde utingo nayimenye ryari impano umuntu arayivukana kandi bon nayimenye ujye musinye nandikizi wanje niho nayimenye kandi wowe twabonye wowe uririmba R&B mugabo tubona nyene R&B mu midihe itandukanye mu mvuzo itandukanye kuko abantu mufite R&B bumva za ndimbo zitonze cyane ariko mu R&B sense wanditse cyane wowe wandikiye abantu cyane niziga nyene zituje bivanze byose byose ndabishoboye Crown niwe muntu wifuza kwandikira indirimbo mu gihugu cyacu Burundi canke no hanze y'amazi umuntu nyene nawe urashobora kubona ati urya muntu vraiment anzaniye ngo asavye ndamwandikire no mwandikira kandi ibintu bizogenda neza nene jewe nta numwe nto kwandikira wonyitura wese kandi si bibi mu Burundi umenga barafasha umenga umuntu bamwandikiye umenga nyine aragotse baselinjo barandikirwa indirimbo ba Beyonce Justin Bieber ba Diamond Platnumz andikirwa indirimbo nibisanzwe kandi naje ndifuza umuntu anyandika indirimbo yo mu Giswahili ni Gifaransa ndifuza umuntu sana urakita kwandika n'ikindi kintu keri kwandika ndaje kubona tuvuge nshaka kwesprima mu Gafaransa ariko indirimbo n'ikindi kintu je simvamiye gusa sometimes donc ndadendekeranya nk'ubujambo bubiri bw'igifaransa nkabushiramwo ariko kwandika indirimbo n'ikindi kintu nk'ubuje sinokwihuye waye ngo ndaje ngo yanandika indirimbo mu Giswahili bya wapi sio guhanga ego n'ukuri
abafite donc uburambe muri ivyo bakabafasha rero kwandikirwa n'igisanzwe yego gira kubabwira abantu batinya ko ngo boba babagaye nyene nkuko wari ubivuze ubwira akantu babwiye ariko baradukurikira mutahure ko Celine Dion n'imyaka yiwe yose n'ubusaza bwe bwose indirimbo ziwe zose muzi zanditswe n'abandi bantu ari umustar wakuze umwumva wavutse umwumva ukura umwumva kandi uzosaza umwumva ndabeshe ba Beyoncé ba Justin Bieber barandikirwa ba Yemi Alade barandikirwa ba Diamond ba Harmonize barandikirwa ufise ubuhamya byumva ego ntabwo ho visit amanuzi ya ma YouTube bari muri studio cyangwa urabe indirimbo kenshi bavyandika ko itanguye written by yanditswe n'undi muntu yego nuko rero umuziki umwe wese arafite icyo ashoboye umuziki niyo mpamvu zo kumva bavuga ngo chanteur compositeur kuko hariho chanteur gusa kandi kwandikirwa ntibisigura kutabizi nka J Crown ndafite touch yanje ndafite touch yiwanje rero no nkene tuvuge touch ya Kelly no nkene touch ya Double J no nkene touch ya mbidata yandiki nkene touch ya Sadbi nkene touch ya Fizo nkamubwira nti ewa Double canke ntuze ya Fizo canke mbidata nyandika karirimbo nkene touch nkene guindura flavor y'umuziki wanje rero umuntu ashobora kwandikirwa mu mvo zitandukanye si bibi ego ya Crown arabahamagarira kwitahura nukubanza kwitahura kwanza kumva yuko ukeneye ikindi kintu kirenze ici wawe ataco bitwaye ya background gaha mu Burundi wacu turabona abantu baraduga ukumva ati uyu muntu vraiment yabaye hiti umuziki aririmba neza ibintu bimeze neza mugabo mu minsi mike yakaba yaguye mbega nk'umuririmbyi mugenzi wabo ivyo bintu byo biva kuki ya cyo kintu twaribonye mu minsi heze abantu baje basikiwe n'amahigwe baraduga barahitinga ku munsi tutako turabona muri circulation y'umuziki rero bifite impamvu zitandukanye maybe ingwane ikuriwe atamenye kumanaginga fame celebrity yiwe atamenye kumanaginga kugira ngo ayikipinge ayigumane mu maboko 2 usanga support yahabwa n'aba promoters yacibura avyumva birabaho 3 ugasanga cyangwa support nuvuga nti financier yashikama amabombo bashara ni mu byo bitatu urumva nimba bishobora kuva kuri wewe nikosa rya uravyumva ko ni watamenye kumanaginga ravyumva iyo nikosa rya mbere nuvuga nti abari nabi mu gihe uronse amahirwe yo kuvuma yo kuba kuri top amabika guca atakindi ubuze support financier uyifise support y'abantu bakuvuza uyifise bikava kuri wewe iyo nikosa akenshi bavuga ko abasitari bo ngaha mu Burundi abenshi bagwishwa no kuvuma bagaca bagira muri uko kuvuma ibikorwa bigaca bisubira inyuma bagwishwa baravuma bakabahiti bakadoga nyene bakamenyekana rero bamenyekanye gacumenga ibintu birarangiye isi barayifise bayifise gutya bagaca ibikorwa rero bigaca bigabanuka ego hari n'abandi numvise ko bavumye batangura kugara kuvyimba ku bajournaliste umujournaliste n'umuntu nkenerwa cyane gose akwicubahiro nubwo bamwe tubahicubahiro mugabo nako bakiduhe ntihone ko dukeneye support nihobone ko tubikwiriye by'ukuri byo muri gufashwa uravyumva rero bagenzi niyo mpamvu ubona vyo nimo vyose wa telefone yako navuze ntirekana mwakire kuko iyi interview I'm sure 100% ko hari abantu barenze batanu iza gushikira rero tubahe ibinyamakuru tubaha abamenyesha makuru abaririmbyi benshi ngaha mu Burundi nyene nkuko bivuze baragara usanga nyene ngira no mwahora muvugana nyene basi aca kwikata hakabamwe kwikata hakaba nukuguma mu mazi ngo kubera ko batoja mwibarabara ngo amashobiz yo bafata ugasanga rero wa muntu nta kigaragara bisaba ko aronka concert kugire ashobore kugaragara imbere y'abantu ni concert aronka ni kuba yasohoye indirimbo kwa akaba ari hashobora kumvikana
abantu biyugarira mu mazu b'abaririmbyi ngo ntibogenda babuza aya mataxi wowe wabwira iki ushangira ngo n'ababosi kabisa Kelly bon umuntu abigize we abazi ngene wenyine abayeho ariko harabigira tugira ngo nyene ngo n'amashobes ngo nango nibiki ngo wowe defasa n'iki tutaraja ku jewe ndayafise agataxi ndagafiringa mu misi heze yanga ntayafise akamoto naragatarukirako nkafata motari gucyatsi tugende mu cyarama kujya gatatu ubu byagiye ndayafise agataxi ndagafata ntayafise akabisi ndagafiringa tips nshikana najya kuri hôpital militaire nka Crown ni kiye kintu wakuye muri music uvuga uti iki kintu vraiment narakironse no kuri icambe nakuye muri music abantu abantu baramenye atari abantu bamenye tubwe bafana abandi bantu mu buzima bwa misi yose baramenye kandi byangira akamaro kanini cyane gose kuko umuziki novuga nti na apa yo kwandika indirimbo bakazi umuntu runaka kanaka kazingurira nta mafanga ndakura mu muziki ngo nagize concert ahantu hoya akabafanga yaraje indirectement umuziki warampaye amafanga indirectement gute ndashaka kumenya umuntu akamenya ko yandirimba ujye umuntu akamadili ikindi kintu tajanye n'umuziki peki yamenye ako yamenye mu muziki bon ico kintu rero novuga nti kuri umuziki warampaye abantu ncambere nshima wampaye abantu njo cambere kandi nibindi biri mu nzira biko biraza ndabishima ko mu misiri imbere n'amafaranga zo kwinjira menshi ya merci beaucoup mukurangiza ndagushimiye cyane kuri aka kanya waduhaye merci beaucoup ndagushimiye cyane Kelly ndashimiye ababosi ba Planet News TV no kuri muhezagire Imana hezagire même la prochaine fois mfise igikorwa nzobitura ndako mufasha kugishana kure Imana cyane gose murakoze tuzoza bakunze ba Planet News TV turabashimiye nawe mwese mwadukurikiranye mukadutiza amatwi yanyu mukaduha nakanya ko twumviriza kuko si byabo sibyo niteka mwaduteye murazi muri ababosi bacu kuri Mike mwari kumwe na Kelly bandanya mukurikirana ibikorwa byacu mu birabe bihereye basha mu birabe neza mu bishire ko umwanya wanyu n'umutima turi kumwe murazi ko tubakunda cyane tubazanira ibintu byiza kandi bishasha turi kumwe namwe umutumire yari Crown ni Rema Crown Rema ni Rema ariko wavutse ni Rema Crown Rema izina ry'ukuri ni Rema couronne de Dieu umuziki wanyise Crown Rema Rema warariciye mu gato irigere nayiganje kugira ngo impyemu ntizibe ntimukoreshe impyemu nyinshi ituru bye bye yeah peace man Only on Planet News TV. Planet News, Planet News.